Bantu b'Imana turasubiye kubaramutsa amahoro y'Imana yongere kubana namwe bakunzi ba Nuja Entertainment bakunzi ibiganiro bicano kuri Nuja Entertainment. Iyi ni Nuja Entertainment tutakora subscribe yikore wumva ni Jamora for the MC voice of the money Mike Pastor Peacekeeper motivation champion. Ikiganiro turashoboye ushoboye ikiganiro cy'umuziki n'abanyamuziki muri rusange, ariko tushimira abakoze subscribe hano kuri Nuja Entertainment komeze kuba dukwiza abantu novuga ngo 2000 badukurikirana n'iteka ridasanzwe kuri mwebwe mwakoze subscribe. Nambu turayikora nawe yikore kuko barinze bakora subscribe nuko babonye tubaha novuga ngo ibintu bimeze neza cyane. So yakuzaniye breaking news imeze neza cyane. Hari byinshi mwagiye mubona ko novuga ngo kuri Banabo bamwe mu basore bameze neza cyane, bafashe imitima ya benshi novuga ngo hano ku isi, ku mugabane w'isi. Ni Banabo umwe novuga ngo mu baririmbyi bameze neza cyane ngaha muri Afrika no ku isi yose. Novuga ngo bariko baradiringa hamwe na bamwe no mwishiramwe mu mashiramwe asanzwe akomeye hano mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo Mumpera y'umwaka bazoze guturamisha abarundi n'abanyamahanga basanzwe baba hano mu gihugu cy'u Burundi. Ariko neza na neza uwiswe Banabo novuga ngo yababereye ifuro ry'igiti kubera ko kugira zoshobore novuga ngo kuboneka hano mu gisagara ca Bujumbura cyangwa hano mu gihugu cy'u Burundi bisigaranye novuga ngo bisigaye kuri 50% kuko bivanye ko kuko abari bashatse kumutumira bari bashatse ko amahera bari bahaye Daju, kuko Daju yari yatumwe ko na Brand muravyibuka muri Friends of Amsterdam, ariko ngo amahera bari bahaye Daju bashaka kuyongera ko bashaka kuyakuba inshuro zitatu, ariko kuri condition imwe. Ivyo asaba kugira ngo azuze guturamisha abarundi n'abanyamahanga basanzwe baba hano mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura, ngo yasavye novuga ngo ibintu byashoboye kuba bibangamira abari bashaka kumuzana, biza gutuma abari bashaka kumuzana bahemera mu vyuma baravuga ati no muntu si umuririmbyi ahubwo ni kivejuru. Icambere yabasavye ko bomuha jet privé, private jet yiwe azoziramwo hamwe na band yiwe igizwe novuga ngo n'abantu 30, ni kuvuga jana na band igizwe n'abantu 30. Ikindi yagiye kubasaba ko bo bookinga hotel yose atawundi muntu harimwo ngo bayifate yose kugira ngo agiraremwo canke bayigumemwo hamwe na niyo bande yiwe. Cyo ni ca kabiri. Ica gatatu avuga ati jewe kugira nze gukora show manza kurungika abantu bakontrola stage imbere y'uko show iba, bakaza kwaza gukontrola stage inzo performingira abantu batanu imbere y'ukwezi kugira ngo show ibe. Hariho n'ikindi yavuze ati bisaba ko amatike agurishwa avant que show iba, ni kuvuga ati noza mu kiteramo show amatike yose yaraheze kugugwa atakindi. Bimaze kugenda uko abari bateguye ibiteramo bahemera mu vyuma baravuga ati no muntu ni gikoko kabisa, baravuga ati no muririmbyi, ariko novuga ngo adusaba amananitse kuko kubona umuririmbyi asaba ibintu nk'ibi, kubona umuririmbyi avuga ati nkeneye private jet bivanye na band afise, bivanye n'ubushobozi afise bwo kuvuga ati ndasho agena n'abantu barenga 30 agiye muri show igihugu cyose abagiyemo. Rafopase niho nabonye ku mbuga abantu haze kwatunguka iyafashe nk'urugendo bisaba kagena n'amamodoka afise amakostere manini kabisa, abatwara agera ku 6 n'amabendi yabo nyene nabindi ibintu byinshi, abamisisi y'abakiniki. Rero bantu b'Imana, abantu mufise doute timbega dirya Banabo kugira zoze novuga ngo hano mu gisagara ca Bujumbura hano mu gihugu cy'u Burundi reka timeze gute. Banabo butuvugana hasigaye kugira zoze novuga guhe niyo show izoheza umwaka bisigaranye novuga ngo amahigwe novuga ngo make cyane, kubera ko abagira bamuzane baravuze ati ibi bintu kabisa kugira tubishobore ni kindi kintu nurundi gwego. Vraiment turabona ko bino bintu bitazoshoboka, ariko turaroye kuko amakuru neza twashoboye kuba tunatohoza hano kuri Nuja Entertainment, twashoboye kutoza turamenya neza ko ibiganiro bikiriko biraba kandi cyane
novuga ko bishobora gukunda cyane bikunda, ariko novuga ngo amahirwe yo kuza arahari uko 50% pas 50%, kubera ko Burna Boy ni umwe mu baririmbyi bameze neza cyane uno munsi. Yaragize imisi imbere no muri tuba ku isi yose, novuga muri Amerika hehe hose, wabona ko ari umwe mu bantu bameze neza cyane. Ni umwe aywana performance yiwe hadapfuye abaje mu gitaramo hapfa babiteguye yes, wani Burna Boy. Mbega naciye mvuga ati mbega umuririmbyi nk'uwo tuzomuronka ryari hano muri novuga ngo mu gihugu cy'u Burundi? Umuririmbyi nk'uwo tuzomuronka ryari muri entertainment? Tuvuga ati kujya muririmbyi kabisa, zivya bindi baguha $1000 ugacuhema ugacugenda uriruka ugiye hanze mu masho umviriza abandi baririmbyi sha. Ego ino munsi turashobora kuvuga ati kuko Nigeria kuko ni igihugu cy'umuziki, ni igihugu novuga ngo kirimo abaririmbyi bakomeye cyane ku rwego rw'isi, kuburyo hajya n'igihugu kirakonta abaririmbyi baho ngaho bashobora kuba bobigira muga kubera bivaye n'igihugu barimwo, ugaca usanga igihugu nikiborohereza. Ariko vraiment benshi bagiye bavuga ati mbega abategura ayo mafaranga aragaruka bigenda gute? Umuntu ego ayo bari bahaye Daju nta tuzi kuko igihe yasinya contract twamubona, mugabo twagiraje tuvuga ati eske namba Daju yaraje ku mafaranga menshi vraiment gushika naho agonze akavuga ati ndaje muri show, uwe bagira bahe inshuro zitatu kabisa, urumva ko ari amafaranga menshi cyane kabisa. Ariko reka turorere, ariko zoguma tubaha inkuru imwe ko yareko nibaza ko Burna Boy itagihindutse le 31 décembre azoha bari hano mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Neza na neza nuko bimeze, nakubitse utakunze ufwe buyikore ibintu bya entertainment kuri mwese. Yari Jean Free the MC, the voice of the money, my pastor peacekeeper, motivation champion, hasta la vista.